Witwa gute? Don Dive Thompson. Nitwa bande? Nitwa Jerobi. Witwa gute? Crystal Bella Gahimba. Banzi ku izina rya Nduwimana Mavage. Wowe rero urakunda imitoma cyane? Nawe udakunda imitoma. Reka ndagushimire wewe umukunzi wa Sanisa TV udahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu ko mirifo nonge ndakwifuriza umwaka mushasha wa 2021 umwaka wamigisha kuri wewe wese wama ukurikirana ibiganiro bya channel yawe channel twese dusangiye donc wama ugira ibintu byose bikenerwa nk'ama partage ama subscribe ama share byose reka ndagushimire cyane nonge ndakwibutsa wewe utaragira subscribe unyarutse parce que nturinjira mu muryango bien sûr so kuri microphone comme d'habitude ni Kayishimwe behind the camera ni Ferna muntu wanye bikora neza cyane reka renda guha ikaze wewe muri higaniro cacu uyu munsi tukaba tugomba dukorera ku ndirimbo ya Ruriro Shasha yitwa Morning Star. Shining like a morning star, girl. Yeah. Shining like a morning star, girl. Yeah. Shining like a star when I see your face in the morning. Tubaze abanyagihugu bacu abantu turingaha mu gisagara ca Gitega donc tubabaze uko bayumva uko bayibona donc ntucike ugume hafi yacu. Ni Don Dive. So Don Dive uramuzi umustar yitwa Ruriro. Ego. Urisi? Ego ndamuzi cyane. So indirimbo yiwe nshasha aheruka gusohora nibazo bimaze iminsi mike cyane urayizi? Ego. Yitwa gute? Morning Star. Shining like a star when I see your smile in the morning. Kukuhera no kukwitesha nibikunda. Shining like a star when I treat you better in the morning. Ugerageje kureba ijya ndirimbo Don Dive. Wowe ubona yabikoze neza ko nk'ukuntu tumaze iminsi tubona indirimbo zishasha ziza ziba ziryoshe wewe nk'umufani wiwe naho uri umufani urashaka kuvuga ati vraiment hajya naho yaririmbye bien hari hatu defo wowe ubona gute ijya ndirimbo yiwe? Imeze neza sana vraiment ijya ndirimbo iratesa va. Isi? Ego. Donc ibyavuze mu byose urabifana? Cyane. Ni arimba neza ego. Ugerageje kuraba Paul y'izi ndirimbo ziwe tuzi kuva kera indirimbo yaririmbye kera bien sûr niga hariho changement yagize ku zindi ndirimbo bamaze kuririmba. Oya cyane. Donc rero yamba muri style ni imwe vraiment. None iyo ni defo kuri yo cyane kari. Bon sinovuga kari defo ni nka karite usanga ariko wewe wabishaka ukasanga nk'imba arivyo bimwinjiriza usanga arivyo yashimye. We nawe nyevyo gushikira ukabukunda umukobwa nyene ukumva nyene umubuze wohera fresh no kubura no hera numva marira gakoro kundaba kabonge ko nyuzura wapi jya n'imitoma y'abantu. Oya birashikusa akaba biririmbye azi byamubaye ko canke azi nk'abandi bantu benshi byabaye donc baje niyadoshe kuri wewe. Oya gusa kuvuga yuko amubuze ofa ivyo ntivyoshoboka. Donc rero niyadoshe kuri wewe nawe vyokenda gute? Kuri jewe je ni ibintu bisanzwe sinokurama ngo mbura amahoro ivyo ni ibintu bisanzwe. So reka ndagushimiye cyane Don Dive. Ego ndabashimiye. Kukwiyonzoja nifuza kujana nawe kandi yonzoba nifuza kubana nawe. Twari turi ngaha tuko turakora ku ndirimbo ya Ruriro yitwa Morning Star urayizi? Ndayizi. Usanze umufani wiwe? Wapi kweli? Vyakweli? Aje sintamwemera vraiment. Vyakweli? Ego kweli aririmba nabi vraiment. Ntumbwiye. Ego kweli. Donc ya ndirimbo yiwe nshasha urayizi? Ndayizi Morning Star. Shining like a morning star, girl. Yeah. Shining like a morning star, girl. Yeah. Ndayizi. Mugabo naho utamwemera kurikira indirimbo ziwe? Indirimbo ziwe ndazikurikirana nyene nabuze ico nkora. Yabuze cyakora ngo yakurikirana indirimbo ziwe. So noneho woshaka kutubwira nka gatoyi basi gituma utamufana Ruriro? Abwo Ruriro ahubwo nk'ico no muhanura vraiment yohe baguririmba. Espèce de crétin. Ahubwo akigisha abandi imitoma vraiment ndayumva yarayifise gusa kuririmba vraiment ntavyazi. None wowe ugerageje kumviza indirimbo zose amaze kuririmba nizi imitoma yonyene?
vraiment cyane cyane nico mbona gumashimira gusa ikintu vraiment arazi ikintu vraiment gukora clip arakora clip vraiment imeze neza nawe utamufana urafite ikintu mukundiye ikintu cya mbere namukundiye vraiment arakora clip imeze neza murabyumva nivyari kuba byiza byose munabyumva none muri iyo dufatiye kuri iyo ndirimbo shasha ya Morning Star basi yoba yaragize n'agashangement na gatoye ku izindi ndirimbo afise uzindi donc nk'akantu ko bakaryoshe bayaragizemo akandi kantu karyoshe vraiment nta kintu ahindura vraiment nico gituma nabikubwiye vraiment je nta nyinjiza muri mode yo y'indimbo yiwe gusa amastile n'ahantu akorera vraiment ivyo vyari nivyo wemera ego kweri ahindura rimwe rimwe donc amaklipe yiwe aratwemera ego vraiment donc ushobora kumubwira nk'umuhanura nk'ikintu parce que ashobora kuza kuraba kino kiganiro cawe ukamuha nk'ikiroriro il faut changer ça parce que urashoboye mais quoi c'est pas vraiment nka roriro vraiment basi nk'ikintu mubwira nuko vraiment basi yohindura ijwi umenga ijwi ryiwe rivanze n'ibindi bintu yandi masongera cyangwa studio akoreramo ngirira mwicira sivyo ntavyo nzivyo kunabikora reka ndagushimiye cyane Div merci beaucoup et toi aussi no kubura nohera numva marira gakoro kundaba kabonge konyuzura Mavage woba uri umufano wa Loriro umustar wo mu Burundi tuzi yitwa Loriro Loriro ndamukunda cyane gose umufano wiwe ndi umufani wiwe cyane gose menga ndabivuze nabi ndi umufana wiwe mu bisanzwe sawa indirimbo yiwe yitwa Morning Star hoba yize ndayizi cyane gose n'indirimbo imeze neza cyane gase kandi iryoshe yarangyoye gose kukwiyonsoja nifuza kujana nawe kandi yonsoba nifuza kubana nawe ntumbwire na cyane kabisa donc yarakwindije muri mudu uriko ayira waciwe muri mudu niyo ndayumvise nca ntangora kuzunza igisusu ngira nkuko unye merci beaucoup wewe rero ushatse kuvuga ko bijyo bintu yavuze donc uramufana byose jewe kubwiwanje je Mavage nukuri je bijya byose je yavuze byose je ndabifana wewe nawe bishitse ugakunda umukobwa akakwanka wohera wumva nukuri ndumva ko no we yavuze ati yohera yumva no kubura nohera numva marira gakoro kundaba nanje noyonga kujya kumuyonga nari biramaze gushika Mavage ugakunda umukobwa nawe akakugarako cyangwa akaguheba bitakuvuyeko yo narakunze umukobwa arangarako cyane wewe warayonze wumva ari mu cyo gihe aguhevye warayonze fresh mwico gihe nacengwara ikintu bita grippe reka ndagushimire Mavage murakoze cyane muzokwame mutugendera ngaha mu gisagara cyacu ca Gitega akumugwa mukuru wa politique bye merci beaucoup shining like a star when I see you smile in the morning so tugoma ndakubaza kuri apropos y'indirimbo ya Loriro shashu urayizi ego ndayizi yitwa gute indirimbo yitwa nuko ntayibuka neza yitwa Morning Star shining like a star when I treat you bad in the morning bagasukuni barambigwa no kuvuga ubu agaciro utaberanye nanje chibo ego ncenda yibuka so none wowe uri umufani wa Loriro jewe oya ntana gato espèce de crétin none kutamufana kandi arimba neza oya je abafana barahari none wowe ureka kumufanira iki nta ndirimbo aririmba zingyohera donc ndimo ziwanyu arimba nize kuryohera oya mugabo ijya aheruka gusohora waragerageje kwiraba neza ijya narayirabye neza nijya ntiyakuryohera wapi warayiravye neza usanga vraiment ntiryoshe nta nagato akijya ndimo ntiyandyoheye ubundi kwiye gute kuryohera none harimo utudefo yaba yaragize muri ijya ndirimbo oya je ikintu kitandyoheye ni beat n'amajambo yaririmbye gusa donc ivyo byakuryoheye sino aririmba neza afise ijwi ryiza mugabo ntiyandyoheye ijya ngoma zini ngoma ryiwe byose byarandyoheye mugajya wapi nkajya rero yavuze ati ngo no kubura ngo nohera numva nkajya we ntubifana nta nuko nabyumvira nta na gatoya ahubwo no kubura nohera numva marira gakoro kundaba uwo muhanura iki none ikintu muhanura ni kimwe gusa
ahabe kuzararima indirimbo z'urukundo narimbe n'izindi sije zirahari ico ncubona yohindura mu bintu vyose akora yego Jerobine kandi ndagushimiye cyane murakoze merci so Christabella wowe uri umufana wa Lori Bon, sindi umufana kamutere gusa ndamukurikirana nk'umuririmbyi w'umurundi. Okay, aramukurikirana nk'umuririmbyi w'umurundi. Mugabo rero ubunye turiko dukorera ku indirimbo yiwe shasha aheruka gusohora. Wamaze kuyibona? Ego. Yitwa gute? Morning Star. Okay, ni Morning Star. Natubeshe n'umufana wiwe. So, iyo ndirimbo gerageje kuyumviriza neza, wowe yarakuryoheye canke wabibonye gute? Bon, mu majambo make iraryoshe na video imeze neza ku buhinga bwa Dash. Niwe fise Ego, muravyumva yaramuryoheye. Wowe rero urakunda imitoma cane? Nawe udakunda imitoma? Oya birashika rero abantu yanka prema ko abantu benshi. Ari bavuga ati oya prema bigeye ntaririmba sivyo ariko wowe ndumva urayikunda. Yego prema. Urumva arayikunda apa ya Loriro. Nk'ubu dufatare mushere wawe. Akaca akubwira yuko akubuze yo mapfa. Vyakira gute? Mu bisanzwe nta muntu abuze ubundi yo capfa. Wewe ntuvyemera? Oya ibyo sindavyemera. Hagiye atubesha. Hagiye atubesha. Biswata? Ego. Hagiye Loriro duvuge yuko yamatubesha rero bigeye ntayamaze aravuga. Bo hagiye anye vraiment oya sindabibona nukuri. Ntuvyemera? Oya. N'umuhungu aragukunda ngo wumve ati jewe kweri akubwira ibintu ngo jewe novuga ko ni emotion canke amasantima ugakunda umuntu ukumva ko kurimwo muga kuvuga yuko wowe upfa kubera aguhebye ibyo nubesha ivyo ngo sivyo wowe nk'ikintu ubona nka genre ga correction wo mugira nka Loriro nkuba aravyigana cyaka avuga ati Loriro faut changer ça il faut encore t'encourage canke quoi c'est pas nk'ikintu mugira ngi ikintu mbwira natera imbere amavideo amazigiye akora video ziryoshe cyane nziza zibereye ijisho ego ziraryoshe vraiment je t'encourage Loriro aho uri hose ego komeze kuduza ibendera ry'igihugu n'abandi bose n'amapahora agumiza ajyanye gusa hindure aho onye aya mapahora no gufira cyangwa ahindure oya kuko nibiba oya reka ndagushimire rero sisi turakoze cyane murakoze nawe merci beaucoup reka ndagusaba rero ubwira abakunzi ba Sanisas TV ugira icyo babwiye nk'abakunzi ba Loriro cyangwa abakunzi ba Sanisas TV abenshi badukurikirana ugire nk'ikintu babwiye ko ikintu babwira ni bakore subscribe kuri channel ya Sanisas TV na no kuri channel ya Loriro Simba de site merci beaucoup bakomeza bakurikirana bateze imbere by'iwacu bumviriza iby'iwacu bareke kuza bakurikirana imiziki yo hanze cyangwa iki gusa n'abo mu Burundi babafane merci cyane reka ndagushimire nawe wakurikiranye ikiganiro cyacu reka ndakubwire ni ubona ukabona idefo cyangwa ukabona nk'ikintu woterera andika muri commentaire kugira ngo dukomeze kubona ibintu bon uko mubibona uko mubyumva nange ndagushimira cyane wewe udahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu merci beaucoup ciao ciao urubona kwiye kubenga bagodada for you uri ntwari seruka rukambye uvura ibikomere by'umutima uruta bamwe bose bamenga Sanisas